Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi aho ingaruka z'ibihano bijanye na mbargo zari zibangamiye Uburundi, ico gihugu nticari bwasubire gushika ku rugero rw'iduga ry'ibiciro nk'urwo ruriko muri kino gihe. Nk'uko tubisanga ku rubuga rwa Twitter rwayo, Ibanki Nkuru ya Repubulika yerekanye kuri uyu wa kabiri ko iduga ry'ibiciro rigeze kuri 28.6 kw'ijana, umuntu agereranije ibiciro ibidandazwa vyariko mu kwezi kwa nzero 2022 hamwe n'ibiciro vyo muri nzero uyu mwaka. Nk'uko Ibanki Nkuru y'igihugu ibandanye bimenyesha yisunze ibiharuro vy'ikigo kijejwe gukora amatohoza ku bijanye n'ubutunzi Istebu cahavuye gihindura izina kikitwa INSBU, iryo duga ry'ibiciro ryaribonekeje cane haba ku bifungurwa eka mbere no ku bindi bidandazwa bikoreshwa mu buzima busanzwe atari biribwa. Ku bijanye n'ibiribwa aho ico kibazo cagaragaye cane, ibiciro vyaduze cane cane ku bifungurwa vyankenerwa nk'ibiharage, ibigori, umuceri, ifu y'imyumbati, amafi hamwe no ku mavuta yo guteka atari amamesa. Ku bijanye n'ibindi bidandazwa bitari vyo kurya, ibiciro ngo vyaduze hanini ku gitoro n'ibindi bikoreshwa nkaco, vyongera biduga mu bijanye n'uburaro, tutibagiye amazi n'umuyaga nkuba. Kubwo abahinga baganiriye na RPA, ico kibazo c'iduga ry'ibiciro ku rugero rudasanzwe rifitaniye isano rinini nuko baheze imyaka ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro. Ibiciro vy'igitoro vyaduze kw'isoko mpuzamakungu, amafaranga yo kwiyunguruza abandanya b'umurengera, hamwe rero nuko umwimbu w'ibiterwa mbumbarugo wagiye uragabanuka. Kubw'ivyo abo bashakashatsi bamenyesha ko batewe umutima uhagaze nuko iryo duga ry'ibiciro vy'ibidandazwa nka vyose ryari rimaze imyaka 25 ritibonekeza mu Burundi rishobora kubandanya gushika ku rugero ruteye ubwoba gusumba. Kukaba nkako abo bahinga bategekanya ko mu gihe izo ngorane zatumye Burundi bugera aho bugeze n'intambara iri kibera mu gihugu ca Ukraine vyobandanya, urugero rw'iduga ry'ibiciro rishobora kugera kuri 70% mu mpera z'uyu mwaka wa 2023.